Mimi kwanza mimi kuva umunsi wa mbere je ndamuhamagara kini wanje burya mimi abantu benshi bazi ngo yashimwe naje ariko ntiyashimwe naje je ndafise umuntu dukorana yitwa Fisto haragira mu Fisto niwe yamushimye aravuga ati uyu mukobwa nta nubwo bari bazana uyu mukobwa muzana urabishoboye basi iyi filme yacu reka ndakubwira icyayi nukumva ko turenze nukumva ko dufise nabijya tudafise kabisa rero kuvuga ko ntazi gukina ntibibaze ngo nukwihenda oya hari ivyo je nshoboye hari umuntu yiyumvamo ndumukinyi mwiza ego ndumukameramani mwiza ndumwanditsi mwiza aho rero aho arako no gutabuka ariko ariyumvira ku ivyo iyo muri ko muranshiramo kwiyumvira ko ndumukinyi mwiza muba muri ko buranambuza kuzokwandika neza ubandanye ukora niruke kujya gukina hase hose ngende gukina na bemeza abantu ko nkina neza nibagire no kwandika umuzungu amaze kumenya ko ashoboye muri realisation acha fatiraho nyine aho nyera kabana kandi amaze kumenya ko ari mu realisateur mwiza ntasubira kugwanya umwanditsi mu Burundi karacariyo jewe birangora kumenya ko ndi mwanditsi mwiza nkaca numva umengo ngomba gusita ujya mukinyi mwiza ngo ndamwigizeyo je ni ngomba kubikina ngomba kubikina kandi iyo mpano nta niyo mfise abarundi dukwiye gufata tutamenya jewe ndi umwanditsi mwiza alors ndakeneye benishu ankinire neza afite na ruke nziza yo gukina kabisa nkaca ndamwiyegereza aho kumwigiza inyuma nukuri naraba naka umukameramani mwiza mugabo ngiye kuraba hari naho nsanga umukameramani ariko agwanira gukina ngora bijya bintu urondera ubona umwe ariko asita uwundi igigwayo nduge uwundi nawe abonye uduza akacafata akaboko akaguru ngo manuka ngo ngushahe uko atayigenda uze wewe ugiye gukora ugiye ivyo turiko turabirengera bukebuke Vandame waramubonye akinana na ntuze bijya hangage vyose barambo bakinana barambo biriya ntiwibaza nabonye ntibabuze inzankano bari bafite barazifite kazi barazirengera kuri yo deal icisha Burundi rero we dushwanye muri filime yanje icyambere nkora nuko kwica nuko kwica yubira ubwo bugome nkemera nk'iki gikogwa cyanje nta nubwo tuzi ko igikogwa cyanje ari umusaruro aricyo kizo Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor, this is Step Media, channel Progress Padis Industry Buja Flavor. Chekenya makoresha kibazanira bishamvuga muri Industry Buja Flavor. Nkuko tuba tubikora reka tubanze dukengurikira Imana, hama dusura dukengurikira nabwo bakunzi ba Step Media 257 wherever you are. Ndakunda cyane kandi big up sana kuri support wa mutwereka. Birashika cyane ku mutima bituma turondera ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye ku bantu benshi bagiye batandukanye kandi akubwira ati marazi neza yuko Step Media nituri ngaha kubwa kuri category imwe ya music cyangwa sport cyangwa kwa hanini cyane byose turabikora muga hanini cyane tukigimura tuko dupostinga cyane ibintu vya movie ibintu vya film ko arazi ni bake cyane atari ziga television nga ziri hejuru cyane usanga nka RTNB cyangwa nka heritage z'abandi usanga zipromoting abantu ba film cyane mugabo twe nka Step Media fatwa twari hayangiro nka YouTuber tukiruka inyuma abakinywa amaresi nabo nyene turabiko byogenda neza cyane par rapport nako nyene nawo tudaterera umutaye munini cyane ariko bose haboneke n'abantu babiri cyangwa batatu bigende neza cyane kuri ruhande ndakubwira ati genda kuri Inua Cinema ugire subscribe genda kuri Inua Cinema ugire subscribe ni channel imeze neza cyane iriko filme yitwa ihurizo ry'amakuba ni parti ya 19 tugeze ko uberuka hari filme cyane abantu bakunze ko cyane banakurikiranye gose bakunze kwita ngo nishusho y'umuntu ntibanagomba ko banayihagarika ariko kubwo Amede yadukoreye nabi atariyihagarika rero je sinzi ibintu bitugari Amede ko nataka mugabo entre temps yadutwayemo bwiza dutwara mu bundi je vraiment sino mukondana kuko vraiment ntiruzo ry'amakuba turarikunda tugeze kuri 19 vraiment abantu barabona ko ari kurikira ko ari bon ni sawa urumva reko mbukiye kugira subscribe kuri Inua Cinema hama ibintu turaza kumenya mu nyuma reka kumbe tumumwanya Amede kumbere abaramutse ndazimwe ari mu mukumbe vraiment ça faisait longtemps cyane dore ko arakora ikiganiro turi kumwe na mushikiwe atubwira ko vyerekeye filme yabo Amede ari wo mwanditsi wayo akaruka no mu director wayo Amede akaba no mu bantu ba mbere akunze kuyima ubukinyi bw'amareresa akita akavuga ko ashoboye mu director wakati Amede hapana mnacheza vizuri wakati uko director uko unajua kucheza mugabo ntavyemera aravyikura kujyo Peter agiyaka mugabo entre temps kazi batwe abantu tubibona we natavyiboneka atavyibonako naco bidutwaye reka ko muri Amede baramutse hamaje twinjira neza mu kiganiro Amede biti ni sawa cyane amakuru y'imisi kakana ni meza cyane akunzi ba Step Media tuba kumuri biraza neza ariko ni sawa ndashima ni bien sana
akozi bacu ariko yambura kabisa n'igishimbo hariya turakiramutsa Festicab 2022 iri hariya iri nyuma yawe 2022 wakironse kubw'abande baki kijya kintu bya AMEDE kijya mbere nakirose kubw'Imana kubw'Imana nategekaye festival ego cyane bwa kabiri ndakironka kubw'abakunzi ba filme bantera intege cyane aho nyene kubw'abafana kubw'abakunzi nuvuga agaciro kangana gute abakunzi ba filme zawe yo wa muntu we burya rero barakunda kuvuga yuko igiti umuntu mugani ubundi ngo igiti gishashaye kwama cubaha imitsi igiti gishashaye kwama cubaha imitsi kabisa rero nka jewe kuri jewe abakunzi ba filme niyo mizi donc y'igiti nje nateye igiti wateye kabisa ivyamwa byayo muravyumva ni ibintu bizoduteza imbere ni inyigisho dutanga rero je abafana n'ukuri muri umwuga wanje ego ndabaha agaciro kanini cyane kabisa ikimenya abari nko muri groupe yiwanje barabizi ya WhatsApp n'ukuri ndabubaha kandi ndabaha umwanya n'amakomantere kuri YouTube ndayaha umwanya kabisa nkayasoma ego nicyo gituma rero mvuga nti abafana n'ukuri aho bari bubahwe kabisa ati respect sana abafana murazi ko mukunzwe cyane abakunzi ba filme ndundi murakunzwe cyane kandi murabo sana kuko uko aho bageze hose babikesha mwebwe musanzwe mubashigikira kandi byo byiza kandi mwe badahari urumva ko batotera imbere babwiye ko ari mwebwe muri mizi novuga ya filme ndundi sivyo na AMEDE cyane guys ndakubwira ati rero AMEDE je kubwanje ndamukumbuye aheruka kuma novuga mushikiwe je kubwanje nabonye umwana umukobwa aciye ubwenge cyane wari waratevye kumunzana muri film kubera iki AMEDE sasa rero ujya mwigeme ni Kado Haver Kado je nta makuru menshi nanje nari muri film yitwa Bella muri film naho yagiye nta makuru nari mfise ku mpano yiwe jewe ari dada yako ego cyangwa watinya yuko bamuvuruga bamuresha ujya mukobwa ari forte vraiment aratsi byarimo ego ntabwo ndamufise rero ikibazo je nari mfise jewe nta mpano nari bwamubonemo sinzigira sinamuraba ikito gutangaza Kado Haver ntabwo ari muri groupe yanje je mfise BMT ujya muri BMT ujya yo ngiye kumusaba ndasaba nkuko abandi basaba ari muri Warubizi TV muri Warubizi movies ni arimo kuvuga nibo batanguye kubona impano yiwe hanyuma rero nanje kubera ko ibi ndimo muri iki gihe ni ibintu by'ibiraka ndiko ndakora Warubizi movies yampaye akazi yego yarabitubwiye kora filme uyihagarikire ego uyandike wongere yihagarikire barampa na sujet iyo sujet maze kuyigira ndavuga nti bampa n'itegeko condition uzokwinisha abantu bacu irindi condition tuzokwereka abantu bamwe mu kurumva haro filme igishiramo aba star gato kugira bazamuke ya barambwira kinisha Grace kinisha Mimi fresh mu bantu bafite amazina ni babiri nibo bamaze kujamwe ego rero maze ku mubo bampaye bampamwo Kado ni mushikanje ni fresh ndamukinisha ariko maze kumuha script no naboneye ubuhanga bwiwe nukuri kuvyukuri muri filme Kado Haver arabishoboye kubera jewe nkoresha script ntabwo uzana ivyo warose wewe aho gukina ivyo je ndaguhaye byose na dialogue rero ndabimuguhaye nkabona urabinyoye izanye kwa kundi nkabona isi ni bien itamvuga nti wow kabisa nuko rero nsanga arashoboye namwe kumbe mwarabonye ko ashoboye kabisa afite talent nivyo yishura aratahura neza igikorwa rimwo ego cyane Imana imuje imbere ntazaronke novuga abamuhindura ivyumviro ngo dutakaze ingabirano nk'iki sivyo none AMEDE AMEDE yaratevye kumuduha ariko ni Imana kumbure yagombye ko Kado Haver atangura kukina movie hageze ku mwanya wiwe ego Imana igira igihe cayo kabisa yenda kugira ati rero genda kuri ihurizo ry'amakuba ariko ku rundi ruhande ni ifilme iri kuri Warubizi movies waruvuze ko yitwa ntaho yagiye partie ya gatatu turatevye oya ubu turiko turavugana partie ya kane yaragiyeko uheruka narapostinze je bambwira ngo partie ya gatatu je sais pas les ubu rero ya kane nayo yaragiyeko barayiraba ariko ya gatatu yaratevye gato AMEDE byaragoranye bose uko byagenze nukubera twahinduye umunsi wo kuyerekana ubwa mbere twashira kuri kane twashira ku munsi wa kane
hama tuca turahindura uwo munsi bivanye n'amategeko avuye ahandi kuko tuca tuyishira dimanche ubu rero isohoka dimanche saa 8 kabisa nuko ibyabaye gutebana yahandi birabandanya kabisa hama tubaha pole cyane na cyane cyane timu ya Inua Cinema ku kibazo mwagize no the first time tumukoresha ikiganiro Amede baragize ikibazo bagenzi baragira isanganya naho Amede atari yagaragaye mugabo mubababaye cyane Amede arimwo tumuha pole na cyane cyane mugabo entre temps ibihe bibi biraza kugira ngo bigutegure neza mu vyiza biko biraza imbere sivyo none Amede cyane kandi ndabashimiye kabisa yeza kubwira ati rero Amede n'umukinyi w'amareresi mwiza cyane wowe yakubwira ati je Beni burya nibona mu menga sinzi gukina je mu menga ndo director Amede kubera iki Amede sivyo nibona urabizi burya urabishoboye basi iyi filme yacu reka ndabanza kubwira icyayi kuvuga hariyo ahantu gera urabona kujya kuntu burira hejuru kunzu ego ukaba wumva ukuri hejuru nyene akanyana ukabona karagurutse ukabona karasimbiye nkari ukamenga murareha nawe wosimba banza umenye yuko kuguru kutagira amababa ibintu bizokuvuna kabisa rero muri filme ikikunda kutugora nukumva ko turenze nukumva ko dufise nabijya tudafise kabisa rero kuvuga ko ntazi gukina ntibibaze ngo nkwihenda hari ibyo nje nshoboye ego kandi gukina naho nyene siniminimiza cyane ko nakinye bakaba bavuga ati sawa cyo bitwaye ariko profilo yanje ndayizi filme gatwaga n'igishimbo vre mugacuvuga ngo ntuzi gukina Festival 2022 ngijya barakwizeye Festival iraguha mu yandi majambo film irashobora kuba ari impatari wayikinye mu hatari umuhatari why ibintu byumvikana film uwo muhatari bivanye n'umuntu yayikinye ari umuhatari oya gute reka ndabigusobanurire bimeze gute umuntu arashobora kwandika filme nziza umuntu akayikinamwo bisanzwe ego ikito gutangaza meilleure actrice cyangwa meilleur acteur ntabwo atogwa muri meilleure film nukuri kumva nenubizi meilleure film ni ishusho y'umuntu peut-être ego uwabaye meilleure actrice muri kijya gihe Ifani Ravine yari yayikinyemo mugabo ntiyagaragaye cyane muri ishusho y'umuntu yaragaragaye muri iyi filme yagize yari mu ba principale ego ariko peu importe meilleur acteur ntabwo yari uwo muri ino filme vya vrai oya tambwe yari uwo mu yindi filme nukuri byumvikana ko umuntu arashobora gukina neza muri iyi filme itari nziza mugabo akaba ari umuhatari cyangwa filme ikaba nziza umukinyi mwiza ntabe muri ino filme iyo mvuze ko ntakina neza sikuvuga ko nakinye nabi navyishe oya ahubwo numva profilo yanje atarahiri kabisa nihagira ko ngira nkumva par exemple hari umuntu yiyumvamo ndumukinyi mwiza ego ndumukameramani mwiza ndumwanditsi mwiza aho rero aho arako no gutabuka ariko yiyumvira kwivyo iyo muri ko muranshiramo kwiyumvira ko ndumukinyi mwiza muba muri ko buranambuza kuzokwandika neza ubandanye ukora niruke kuja gukina hase hose ngende gukina na bimeza abantu ko nkina neza nibagire no kwandika ariko ku rundi ruhande ya Amede kuba twikubwira turabire kuriwe nta kibazo turabire kuri niko mubibonereka kandi wosanga ari abafana kuko turakubwira ati Amede burya twebwe tubona kuri wahatari uko wahatari sana seti Amede ruze no dukondana ngo urumva abafana no twe tuvuga ati tu Amede wa tunani wahatari mwa kuri ndi ruhande umuntu niwe yimenya kandi Amede ihangiro yafashe n'iryo giza kubwira ati wewe je ko nibona ndabona umenga sindashika nakubwira ati na Vandame hageze akubwira ati je sindashika mashaka kubandanya sivyo none uhatari amaru umwe misi yose ni Imana yonyene ya cyane ushobora byose we niwe yamahoro wahatari bisi yose nani twe tuba dufise icyo tubuze tumwe twongeramo n'umwanditsi wa filime nyinshi zigiye zitandukanye nza hano iwacu benshi bagiye bakina benshi bashira ku maceno yabo wanashima aranazikinamwe nyinshi cyane zigiye zitandukanye ni filime rero kuri warubizi movies ni filime yaronsemwo deal yaronsemwo ikiraka nk'umwanditsi mwiza canke nk'umwanditsi nyene bumvikanye nawe ariko ku rundi ruhande turabona ko ari histoire nziza umuntu agacenga ati mbega Amede izi histoire zironka gute Amede arunga umwanya ryari uko umuntu wa cinema baramutaka uko nako tena mu warubizi movies naponyewe yuko bigenda gute Amede ivyo binabijera gute oya ni ibintu biba byoroshe burya hariho ikintu kikunda kugora abantu hawo ukuntu twiruka mu bintu byose wakunze tukibagira kumenya ivyo dufise mu impano kabisa rero iyo wicaye ugatuza ugatekereza ukavuga uti jewe iki kintu mfise mu impano reka ndagi focusingeko nikinyene yego birakunda je rero mu kwandika
nukuri ndavyiyumvamo nukuvuga numva umengo ni nk'impano yanje kuko biraza biba byoroshe nta kibazo mfise ca histoire munagwaye gusa sujet binyoroheye wewe urampa sujet yawe ukavuga uti jewe Benishu shaka ko uzonyandikira histoire navuye no mu gisagara nakurikiye umukobwa ruguru ngasanga yabuze abavyeyi par exemple nukuri igerezaho inkuru urayikubita nandika kandi ndayikuzaniye izo iba ari original kabisa birakuryohera n'amajambo umuntu uzohura nawe azombwira ibyo zo kubwira ibyagize ukuri zohera iyo bizoherera niyo bizotangurira uzosanga bisa na vyabindi vyawe washaka urashobora kwigana inkuru yose muga ico ca nkora jewe mu kwandika normalement ubutanga inkuru nico gituma kenshi usanga banditse idée générale by naka canke histoire niya naka mugabo écrit par AMEDE nukuvuga gutanga inkuru biba byoroshe muga kuyisenariza kwandika amasenariyo nivyo bigoye nk'iyi filme yo kuri warubizi kandi no kuri bibuke baje kuri warubizi agesa bagire subscribe kuri warubizi movies bagire subscribe warubizi movies bagire subscribe ego cha nk'iyi yari histoire yitwa Prosper wo muri warubizi ni mu bategetsi bo muri warubizi aravuga ati je nkeneye ko histoire wavuga kuri ibi yavuze bike ndavuga nta bindi ego ugomba ivye ndagiye kwandika ndandika ndayibazanira ndamaze kubabwira uko nayanditse kama Prosper aravuga ati fresh je ndavyemeye ani Esperance niwe boss wa warubizi wa warubizi movies ego warubizi company none ifise n'ibindi bisata byinshi nukuri rero nawe arambwira ati wowe ndakuzi kuko twakoranye kuva kera kuvuga histoire ndayandika macha ndakuzanira rero je umwanya wiwanje ahantu ufatira gutapa kwandika ku mashini kugira script ndayiguhe wowe umukinyi ubanze iyi feeling nk'indwi zibiri cyo gitema abakinyi bakina iwanje babita bahatari kuko ndabaha umwanya urabaha umwanya wa kwiyumvira ntabwo ndabarungika kuri tere ndabashikana kuri tere ngo ngira ibi n'ibi kandi ndabaha n'umwanya wo kunkosora ivyo mba nanditse nico gituma baca bavuga ko histoire iryoshe kuko ndatanga umwanya ku bakinyi ndatanga umwanya ku bandi ba réalisateur bakamfasha kabisa yes urukumva yuko bimufata umwanya mutari muto vraiment biramutwara umwanya kabisa pe ni ibintu bimuvuna nakubwira ati no muri biya birandeza ati ngabagabo ngo tuzojya twarusha sivyo none Amede yes nakubwira ati rero Amede ntibitangaje cyane kuvya dusiguriye n'ukuntu wewe aguma yandika ama filme menshi umwanya muto y'icane ni nk'ubu novuga ati Amede ndagwaye deal shaka kunyandikira filme binone mu ndwi imwe cyangwa muzo biyimpaye ni TikTok abayimpaye nico gwate rero Amede gute bimukundira bite bimushobokera biri muri za mpano twatu mu gihugu cyacu dufise ariko bigaca bifira hahandi nyene tukabura support tukabura vya bintu nyene bidufasha Amede akava muri bwa buzima asanzwe abayemwo bubaye akagenda muri bwa bundi nyene abafana tumwifuza kumubonamwo ati rero abandi bakavuga bati ati burya Amede turacagwaye turacakeneye ahantu dushora amafilme yacu mu bakinyi b'amareresi bamwe niko bambwira ati none Amede twayashora gute ko twumva ko uruganda rwa YouTube rutabakwiye twabigenza gute ndugu yawe mbo icyambere gikenewe mu Burundi ngukonvenka banyamitahe nukumvenga abantu kugira bumve ko mu Burundi filme zihari beshi tuguma twidoga ngo twabuze isoko kabisa bararirira cyane yego mugabo reka dukore kubera aho twari siho tugeze ubu kubera yuko hari ukuntu ubona nk'ubu nk'akarorero wavuze ibintu turiko turata abazungu wibuke umuzungu amaze kumenya ko ashoboye muri réalisation acha fatira aho nyene kabana kandi amaze kumenya ko ari mu réalisateur mwiza ntasubira kugwanya umwanditsi mu Burundi karacyariyo jewe birangora kumenya ko ndi umwanditsi mwiza nkaca numva umengo ngomba gusita ujya mu kinyi mwiza ndamwigizeyo je ni ngomba kubikina ngomba kubikina kandi iyo mpano nta niyo mfise nukuri kw'Imana kandi wari kurambwiye abarundi dukwiye gufata tutamenya jewe ndi umwanditsi mwiza alors ndakeneye Benishu ankinire neza afite na ruke nziza yo gukina kabisa ndabimva ko ndamwiyegereza aho kumwigiza inyuma nukuri nkaraba naka umukameramani mwiza mugabo ngiye kuraba hari naho nsanga umukameramani ariko agwanira gukina ngora gasayo munaje mushiremo nanje mushiremo acata cyakibazo cyo gukina kandi kamera vraiment setting amwe setting neza kabisa ibintu racatwishe mu Burundi uka tutigeza kubigwanya tukabimenya tukabikora kabisa tukatugira ubumwe rero dutandukanye apana kugira ubumwe ngo tuhuriye
muri ubwo butandukane bwacu Bwacu. duteranye kuko intoki ni zitanu zitanu. hariho uraba hasi Ehe. hariho rurerure Ehe. hariho rugufi Ehe. mugahageze gufata ikintu Twese tukaja hamwe. zihurirako muri bwa Zigafata. butandukane bwabo Ehe. rero twebwe mu Burundi nimureke kwiruka ku isoko banza mwiruke kukubaka ivyo muzoshora kabisa gesta kugira ati rero benshi abandi bakavuga bati burya anye ntitwirukire cyane hari turondera isoko ahubwo kwanza twirabe kwanza twebwe kwanza ibyo tuzoshora kwanza bimeze gute produit two turashaka novuga la marchandise yacu iri mvafete tuyikuvura gute tuyiha agaciro kameze gute tumenye gutera ati rero gute two kwifata ariko Amede bakavuga bati turacafise intambwe itari nto turacafise bwa kudakundana hagati yacu bwa buryaje hagati yacu kwiyumva ko Amede agufisumvye ikintu ko omwegera akagufasha biracagoye gute twobitsinde ivyo bintu Amede ko twumva yuko ico kintu twakivamwo tukaja hamwe la marchandise zocitangura kugurwa ego cyane biriko biraza turiko turabigerageza ntiwumve erega twe ntituremwe mu mitima yo gutandukana turemwe mu buntu turabantu ego bijya bintu urondera ubona umwe ariko asita uwundi igigwayo nduge ubundi nawe abonye uduza akacafata akaboko akaguru ngo manuka ngo nguryahe usigaye uko atayigenda uze wewe ugeza gukora iki ugiye ivyo turiko turabirengera bukebuke no kutamenya rero ubu ko turiko turabimenya bukebuke Jenny nabimenya wowe ukabimenya uwundi akabimenya tuzotinda tubihurizeko hama dukora ikintu kimwe dukore n'umutima umwe kuko Vandame waramubonye akinana na ntuze bose bijya hangage byose barambo bakinana barambo biriya ntiwibaza nabonye ntibabuze inzankano bari bafite barazifite kazi barazirengera kuri yo deal icisha Burundi rero we dushwanye muri filime yanje icyambere nkora nuko kwica rugo kwica yubira ubwo bugome aho kujya gushwanya mu buzima busanzwe umva dushwanye mu buzima busanzwe urukina mu filime yanje ngo ntuzosubira gukina nkemera nk'iki gikorwa cyanje nta nubwo tuzi ko igikorwa cyaje ari umusaruro arico kizobashikara kure rero ivyo nivyo turiko turakora turagerageza mwanumvise yuko twafatanye urugendo n'abandi turagenda za Makamba turatemberana twagiye tuyaga vraiment urukundo ruranongerekana ubundi hari ikintu nabonye igihe twatembera burya harimo bamwe muri twebwe yabazi kuwundi ari umugome kumusumvya twegeranye tukaganira twasanga turabana beza tutazi nico turiko turaba ni kuri kwimana rero ubu turiko turagerageza kubikijya nino nimba tuzohurira kusoma ugwagwa nimba tuzohurira tugerageza kuza turahura mu bwo buryo ego je hari ikintu nabonye igihe nariko ngira lancement ya filme ntaho yagiye ijya ya warubizi nyene igitega ngira mvuga ibanga ego hari abantu hari natumiye cyangwa ubutumwa bwabo nubwo nari nabahaye bisanzwe habahaye icubahiro nk'ico nari kubaha muga baraduze igitega baraduze Abeli yubahwe kabisa Sabasi yubahwe kabisa n'abandi benshi bubahwe bamugisha bose bari turabonye na Arvela yaraje Arvela nukuvuga hariho ukuntu bamwe barabuze umwanya mugabo bajya igituma mvunda bavuze nuko ntibari bafise umwanya Abeli yavuye no saa 10 yo kumugoroba dutanguye hari araza riruka shika hari yanyambaye saa 11 yahaje saa 1 n'umusatsi isaimwe arashika kwiruka ku modoka atwara imodoka na ahubwo kuja muri rari rero mu isaimwe yarashitse arashika ari present cyangwa ati buriya agenda swing saa 2 zo ku mugoroba yaragarutse nukuri cyawumva ako kantu nagira ndababwira ukuri burya kirazira guhagarara ahantu ngo bazonyubahe tera intambwe abantu bose twari kumwe Gitega Abeli baragugumwa bavuga ati wa muntu we numwana mwiza bigeze hiye kabisa nukuvuga rero ibintu rero tugiye guhindura kugira tukwiye kwiyumvira utera intambwe apana kurindira ngo gende mustare ngo baze bandondere oya we barondere kandi bazaca kubaha gusumba uko we buba kabisa yes nuko rukundo nye twifuza yuko twoja hamwe twifuza yuko twocumigira ku kintu kimwe twokugarira ku kintu kimwe twogira ifundo rimwe ku buryo nuje kudutera umunyamahanga cyangwa uje kutusambura iryo fundo rimuberera nabi sivyo none gamede nuko rukundo twifuza kuko rukundo rumaze kuboneka rumaze kugaragara na cyane tugasupportingana ibikorwa vyawe ukabikora hari je nkabikora hari ariko mu vyumviro kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu biciye mu nzira ya film tugahurira hamwe tugahana ivyumviro tugahurira hamwe no muri vya vyumviro
ivyumviro byo guteza imbere ruvuga ya mifuko yacu uvuga ati Amede burya filme yabona twidandaza twarakinye filme nziza vraiment niyo era kuri YouTube vraiment reka tuje hamwe na je yiwanje tuzironderera isoko izi filme abantu barazi ko dukira ama filme meza tuzidandaze vraiment tuje hamwe turi batatu ne batanu turabe ko Amede yogura umuduga Amede yogura inzu Amede kumbere yova muri ubwo busore basakaronka n'amafaranga yarazi ivyo rero ni Amede la cyane ariko kurundi ruhande Imana izo bizushoboza Imana yaduhaye ba Amede yaduhaye ba Abel hari yaduhaye ba Fani yaduhaye ba Libe yaduhaye ba Mugisha batanguye yaduhaye ba Ngabore Onse yaduhaye bande bose Imana izoduha n'ibindi yego cyane sivyo none Amede izobikora yego cyane izobikora kabisa nikintu waruvuze arugira uvuge komeza nta kabisa ariko kurundi ruhande tugushimira cyane ku bantu benshi twagiye tumenya biciye kuri Amede nka jewe nka Mimi namumenye ku bwaho ndagushimira cyane Mimi yarakoragera ku indi step nziza cyane ubahwe cyane warakoze ibikorwa bikomeye cyane ni ku bwanyu vraiment ni kubwo aba journaliste ni kubwo abafana urashikira benshi two turamenyera na Bella Imana iguhezagire cyane niwo mukinyi wa mbere wo mu mareresi bo nabandi barandondera mugabo Amede wabwiye ati Beni Ingo ari abantu bakiri bato nshaka yuko bagaragara nabo nyine bavyumvemo babikore babikunde neza cyane ngo bakoreshe ibiganiro Amede kijye ko gakoze byarangiye cyane niyo ndoto yiwanje kubera genezezwa nuko umuntu azovuga ati hariho ikintu nabaye kubera nafashijwe n'abagenzi baje kuko je byarangoye kuja muri film nabirondeye cyane mugabo iminsi nabigiye nararushe cyane kabisa rero hano rumwe wabitanguye kera cyane 2012 nujya mugabo Lionel nye mana je Lionel kapana Imana yo Lionel abe tuzanura Lionel bitugana Lionel uko bitugana ma telefone kubata azorera mu madiode n'abantu zeye Lionel ariko nawe nyene n'umukozi Lionel n'umukinyi mwiza kandi nakurikanye na histoire ijya filme ndaze waramurengeje ndu urubwira kini ijya film uri mu bantu bamurengeje ndu angara service sa shalala sasa yari kubandanya ariko burya erega vyongeye bashe mugani mu ingora rero nera shaka kumakinisha Amede akinishe ba Grace akinishe ba Dodo akinishe ba akinisha bari bo bose nibisanzwe kandi ari nafitala bose kubera twe yarashobora kutuburira umwanya nako turashobora kubura umwanya bana nk'ubu ndi kuri tere ikintu mutazi Amede ubumwe nta mwanya mufise urana kugira ndakuronka ihonyene wewe nabwiye sikati sikiri kuri rondera Amede so yakurondeye turondera Amede kukamuronka ni Mungu epeke rondera Mugisha ukimupata ni Mungu epeke urondera naka bafanya libere wo twarahivye umwanya wabura naguye Abeli we twaramwirutse kumva byaranze nta mwanya afise umva ngorane ubumwe mwarahijije rero kutafutana nabale bakubako biko bigu umva bisaba kucurondera bajya basanzwe rero nivyo namandamubwira ntiyumva urarondera bari bo bose mugakorana kubera twebwe nk'ubu je ntakubesha bona Benicho je bundi kubiraka bibiri ijya inuwa si yanje inuwa cinema si yanje warabitubwiye ko yari partenariat ni kiraka ndiko Ufise BMT ni office rero nawe warahevye naye narahevye kubura umwanya nyene Amede gawa histoire no hashira oya kubura umwanya rero ndi kuri inuwa cinema ndi kuri warubizi movies ndiko ndazidugiriza rimwe rero wewe kuza kumbwira uti ingukini wanje biraza kumpanga kubera je mfise ibikorwa ewe bitatu muri inuwa kwandika mfise kurealiza mfise no gukina ego rero réalisation ni goye gusumba ibintu byose iragoye kwandika burya nibisanzwe ku muntu w'impano kurealiza uburi wenyene réalisation kurondera bajye bakinyi bose kuvuga ati cameraman mukavugana abagutiziza mukavugana ibiki aho uzoca ukozusaba imbusha aho uzokorera location ni kibazo rero ivyo rero nivyo bitwica cyane ku buryo rero je nshobora kubona nakuburiye umwanya ukanyumvirisha shavu mbwa nkavuga nti kundi babarire iyaba wobona aho mponyora ndiko ndagenda kurondera bijya biye womenya ko ubu babarengira nawe ubugize kabisa mugusozera ndashaka yuko Amede agira commentaire ku bantu bashe kuri batatu bamakinyi b'amareresi duhereye kuri Mimi shaka kumubwira commentaire bivanye aho yavuye nahageze ubu Mimi rero uvuze kubwira commentaire vraiment sister wawe Mimi kwanza Mimi kuva umunsi wa mbere je ndamuhamagara kini wanje burya Mimi abantu benshi bazi ngo yashimwe naje ariko ntiyashimwe naje je ndafise umuntu dukorana yitwa Fiston haragira mu Fiston murakunze kuba muri kumwe cyane niwe twatanguranye n'ubu niwe tukiriko yumvira imyaka 10 irenga nukuri Fiston niwe yamushimye aravuga ati uyu mukobwa nta nubwo bari baziranye uyu mukobwa muzane tumukoresha nukuri ego twaramuzaye turamukoresha usanga afise iyo courage nukuri yaratweretse courage ku buryo tugira ubwoba nukuri
gushika n'iyi saha arayisazanye muri film arayifise ku buryo ujya mwana w'umukobwa dushobora kuba hajya ducitse intege akagarura intege mu bakinyi Mimi rero ni intwari yacu turamukunda cyane turakunda ibyo akora ego ni kuri Mimi kuri Kado Ravel nari nabivuze je rero ndafatwa cyane ku muntu afise courage kubera Kado Ravel icyambere je ndaba kuri courage y'umuntu nigenda muhaye script ziwanje utsoba abakinyi banje hari gihe banyita professeur script ziwanje n'amasirabisi unasoma kumasoma je rero umwana w'umuntu ndabimuhaye nkabona yaje yabinyoye nkabona ijambo ryanje ntatahaze bita nkuri inkofero wallahi Kado Ravel nico yanyeretse ko ikindi ni hajya hana dacika intege iyo abandi baba bariko baracika intege werapambana kandi ikindi naco hari ukuntu kuri tere nubwo uba wabinyoye mu maso tabinkoreye kuri nguma ndagusubizamo cameraman araruka tikora rero iyo dacika intege bitamvuga nti fresh kabisa kuko je hari ukuntu abakinyi bakunda kumbwira ati iwawe ndabishoboye ntabwo wangira handi kuko uraruhishanye kabisa yes tugende kuri Arvel tuvuduhitemo Arvel cyangwa Estime tuvuge Arvel cyangwa Estime Estime su wawe tega tuvuge Arvel rero ateye ubwoba muri film hajya nuko abantu batabizi Arvel ateye ubwoba acha kunambira abantu baravye filime ihurizo ry'amakuba bamwe banyegereye banyandikiye barambajije ikibazo Amede Arvel umugome waramukoreshe waramuhemukiye wamujyamitse mu vyondo biraho Arvel niwe yihitiyemo kujya mu nyavyondo je realization nari nayiteguye sange bamutaye ahantu ubwo aravuga ati ibi bintu nibi nta bugome buboneka birashikaniriza Amede ajya amazi n'amazi ava mu micafu yo muri aka gace njyama muri ajya nyine Arvel niwe wundi wewe afise umwanya muto mugabo Arvel ambwira ati script burayigumye nje kuri tele ujye mwanya bariko barishana abari karasoma kandi abahejeje kubintu abahejeje Arvel ntaruha Arvel iyagwaye tumenya ko agwaye hajya aremvye nyene kabisa eba kuvuga ibi bintu yabijemwo abizi neza no kuvuga rero abantu banje uri kurambaza intwari gose kabisa gesta kubwira ati rero Amede akaba rero nawe ari kaka yabo akaba ari proche yabo na cyane cyane nani babafasha byinshi cyane je kubwanje no gushimira cyane mu mutima zo wamane Amede murakoze cyane ni kubw'abakunzi ba filme niyo bantera kubikora kubera ko iyo numvise nk'ubu muri no minsi bariko barahayigiza Arvel cyane ko barahayigiza Mimi cyane ujya Kado ujya Bera bariko baramuhayagiza numva ngo nokora ibirenze kugira bakomeze baduge yego abafana mwubahwe mu mudushira hejuru kabisa kesi dusozera rero ati mbega n'igikirero nka Amede yoduha nk'icyo twagenda dutahanye umuntu akurikirana icyo kigenda kuva kubona ko twavuze byinshi cyane twavuze kuvyerekeye carrière yiwe agita like vya festival by'ubushimbo by'abafana biwe challenge yagenda ahura nazo na cyane cyane ibyo bagenda bahura navyo ariko no muri movie na cyane cyane yahagaze ko cyane avuga kuvyerekeye urukundo kugira ngo dutere imbere n'ukuru twodandaza bijya nyene tubashigikira kugira ngo babirongeremo umusaro kuko YouTube ntikwiyamede s'il vous plaît ajya amafaranga YouTube nta mukwiye ajya amafaranga novuga nawe baronka deal bakamuha amafaranga ntaca mu mariye burya Amede arakeneye yuko filme yiwe muyigura amafaranga atangana imikashi mukashira kuri konte yiwe hama amafaranga akagwira ari menshi akagira umugamba akoze nimba yorora inkwavu nimba aza korora nuvuga impene hariya canke inka agateza imbere igihugu sivyo nere Amede na cyane cyane muhindi essence muhindi nzira ariko kuri ruhande nigikirero Amede aduha nka message tugenda dutanye kugira ngo filme yacu bashe kugira indi step icyambere wacu mugani mu kirundi ngo uteruwe na beshi ntaremera niko bavuga uteriwe na benshi ntaremera uko biri kose abarundi turacabuze kajya kantu ko kuva donc ikibano gikengeretse turacagakoresha ikibano gikengeretse ngo kirakengeretse kuvuga iyo babona Amede bamatembera bajyana ivumbi ngaho baca bumva nta bintu byatari bo sindabahatirije kuraba ibintu bitagira sanse kuraba ibintu bitanezereye mugabo mu Burundi hariho filme nziza bazirabe zirimo ubukene ariko ubwiza burahari umwe wese rero arabica ashoboye yoterera muri filme agikore erega hariho n'abantu benshi bataramenya ko tuhari nukuri badufashe partage basi ego kubera ko nabo ba boss
bamenye ko tuhari hama binjizemo inoti zabo Kabisa. kubera je ndakurahiye benisha nihamara kuzamo akanoti ka filme yacu izohora isinda muri hariya za festival hose Hariya hose muri Afrika. ihembo tuza tubiza nukuri kwima birashoboka kandi kabisa kubera mu myaka iheze muri festival twarajana y'ama filme yacu ngo ni filime zo muri abatsinda quartier. filme dikart Dikart. abatsinda tukabakomera amashi twaba tugiye gukomera amashi abatsinda nukuri kwima ariko ubu utsindira uwabikwiriye nyene ingabirano ndayifata nyene nyene kandi uwo muri ingabirano carte kabisa kandi ndagukeza kandi nuvuga vete mwaka uri kurahera nuvuga vraiment kandi mubandanya cyane bizogenda neza cyane do plus que ça sivyo none yes ndabibutsa rero canke ameda twibutsa nuvuga utwosangana cyane cyane ibikorwa vyiwe byinshi kuri Inuwa Cinema Kuri Inuwa filme Cinema. ihuzo ry'amakuba irikira cako kuri Warubizi Movies filme ntaho yagiye irikira cako hariko n'ayandi mafilme ishusho y'umuntu kuri Inuwa iriko n'izindi filme ishusho y'umuntu iri kuri Inuwa Cinema ya kuri ino cinema baze no kuri BMT naho nyine hariko amafilme menshi Peter na Diane iri kuri BMT ariko kandi mu minsi iza ngiye rero naho kuhatanguriza filme zaho kuri BMT agira asubire muhira yari yaradutaye s'il vous plaît Amede si fresh gusa kuri ndora ndagushimire cyane Amede murakoze cyane nanjye ndabashimiye nitwa kwifuza ubundi baza tuzosura kuduha umwanya cyane ni mwebwe ni mwebwe mutugeza kure sinzigera ndabasuzugura ari babesha bakuru cyane gose genda kubwira ati rero musage kuri BMT ugire subscribe usange kuri Inuwa Cinema ugire subscribe musange kuri Warubizi Movies ugire subscribe naho nyene ikugwa vyo vya Amede urabisangako kumbere tuzosubira naho gutaha mutabiyagira ugire subscribe kuri Step Media 257 kandi akubwira ati uranirwa aho uri hose bye bye